umumenyereza yashimye navuga gutanguza mu kibuga kandabe yuko hoba hari ahantu kumbure n'imiburiburi yoba yaramushizemwo agombora ariko ntavyo ndiko ndabona inde witwa Haaland bakina na Norvege na Ecosse sindamubonamwo Erling Brot Haaland sindamubonamwo pe sindamubonamwo byumvikana ko match rero bikana ko match yo ku munsi wejo atarimwo uko biri kose ngira ngo yaragize akabazo kuko uyu unyakomeye tegereza kumubonamwo novuga muri equipe ya Norvege nuko rero byari byifashe mu itsinda rya mbere reka tuje mu itsinda rya gatatu abongereza ubona ko bariko bakina ku munsi wa gatanu n'igihugu ca Marte batsinda ibitsindo biri kubusa abataliyano bihanije Macedoine du Nord ibitsindo 5-2 no munsi Macedoine du Nord baza gukina n'abongereza hama Ukraine bahuza ubwayi n'ubutaliyano kuko ndabona Ukraine n'ubutaliyano nibo bantu bambere nibo bantu cyane nivyo bihugu biko bigenda binyinyana inyuma y'ubwongereza ko banganya amanota 13-13 bose urumva yuko hano ari match iza kuba ibatatura niko no bivuga rero no kurindira mbega hagati y'ubutaliyano na Ukraine nabahe baza kuba baherekeza abongereza mu kibanza ca kabiri ni Ukraine za kwakira abataliyano no munsi 3:45 kino ruzoba rukomeye cyane gose ko kurabira hagufi nuko vyifashe muri no tsinda abongereza bafite amanota 19 bagakurikirwa n'ubutaliyano 13 cyo kimwe na Ukraine 13 Macedoine bafite amanota 7 Marte muri zinkino zose nta nota na rimwe novuga barabasha kuronka uko vyifashe rero mu itsinda rya gatatu tuje ku itsinda rya kane mu itsinda rya kane ubona ko hari anye Turkiya yamaze kuba yifatira ibintu mu minwe ni Turkiya ubona ko muri no tsinda ku munsi wa kangahe Turkiya bafise match Turkiya ejo bakinyira urukino rwa kivandimwe n'abadagi Turkiya batsinda abadagi 2-1 ariko muri zinkino za Euro Turkiya nta nkino bari bafise novuga muri weekend ariko match yabo ya nyuma bayifise na Pays de Galles hazo bari ku munsi wejo Pays de Galles bakira Croatia nabo bazoja bakina na Armenia rero kugeza ubunye Turkiya bafise amanota 16 Croatia barabakurika amanota 13 Pays de Galles 11 Armenia 8 Lithuania 3 muri itsinda rero urumva yuko Turkiya basa nkaho bashikanya maguru novuga yose hari anye muri Euro kuko hano ni match ya nyuma bakina na Pays de Galles hama bakitwara neza hama bagashika muri Euro muri nitsinda hari anye nitsinda novuga rigize na Albania Republic Czech Pologne Moldavia na Îles Féroé ni novuga match ubona ko Moldavia na Albania bako banganya kimwe ku kindi Pologne na Republic Czech kimwe ku kindi hari kwa gatanu uno munsi na Albania baza gukina na Îles Féroé hama Republic Czech baze gukina na Moldavia muri rusangi nuko vyifashe Albania bafite amanota 18 na bambere Republic Czech abakabiri amanota 12 11 ni bafite amanota 11 Pologne baraba gatatu bakane ni 10 ni Moldavia hama abagatanu Îles Féroé bafite inota rimwe ryonyene ko biri kose hari anye mu itsinda rya F ririmo Belgique yarayitwaye neza cyane mu gutsinda Azerbaijan bitsindo 5-0 bitsindo 4 witwa Romero Lukaku byanyarutse cyane gose yabitsinze mu minota 36 yonyene witwa Romero Lukaku bitsindo 5 bya Belgique 4 vya Lukaku n'ikindi cha Leandro Trossard bikwira ni Belgique nanye niri kirubaka ka generation keza kuko urabona nk'ubu Trossard umubona wa titulaire waraba uwitwa Jeremy Doku amaze gufata umwanya nabonye bariko bagenda nabo bari bamaze kugira abantu bakuze bari bamaze kugira generation y'abakuze urabona nk'ubu nka hero iheruka Hazard yari umutitulaire nk'ubu yaza yarakukurutse muri nawe atangwe gukura muga ntabwo yigeze afatisha ngo ababere umukinyi w'igitangaza ngo aza ngo
bamwizere ko vyinshi abitwa bakarasco bose nabakenye ubona ko bari muri classe iri mu agenda gatoyo ni generation iri kiragenda wa Axel Witsel bariko baragenda raba bano ba umunsi ubirigi buracugarirwa no witwa Vertonghen twamubonye yigereye hari anye muri kaka ikipe ko mu Antwerp barakeneye nyene generation isubirira abo nayo ni gihugu football yabo yubatse gute yubatse muri kumwe ngo abakinyi babo baba bari mu championnat yabo ariko bagakomera ari uko basohotse bigiwe imbere muri ayo maligue akomeye gusa production yabo yuko basohora mbona umengo ntiyihuta ntibagenda ku bwinshi ntibashika ku mugabane wa buraya mu mashampiyona akomeye ku bwinshi ari ku bwinshi ni nayo mpamvu bagenda babunguka iyo elema imwe nabo nyene mbona umengo ivyabo birajagaraye ukuntu Romelu Lukaku ibitsindo 17 mu nkino 19 uyu mukinyi novuga yiyubuye novuga mu buryo bugaragara hariya muri Roma akomeza kubikora neza noneho mu guserukira igihugu yagarutse yanize ubasigari kapiteni wa ekipe umva ko ari ibintu vyiza cyane gose kuri hanyuma rero hariya muri Belgique nabo nyene bagira ibibazo vy'ibibazo nyene vy'indani hari ukuntu nabo nyene bagira utubazo dufatiye ku bibazo igihugu cyabo cagiye gicamwo hakabamo utwo tuntu two kutumvikana buryo umuntu atanga ivyo afise hajya biriya babirigi muri kahise twumva badosigiye ni navyo babamwo ni navyo babamwo Alonso buryo bureye umuntu nivyo bakubwira ngo sakwa nkakoraga ivyamunaniye bagira abantu bagira amoko abiri y'abaflama n'abawalo n'abantu batigera babana n'abantu batigera bacanamo rero hako bagira kapitene ava muri ayo moko abiri umwe ava muri ayo abiri biba bisobanuye ko equipe nationale yabo yamiri divise biba vyiza buri munsi iyo bagize umukapitene w'umwimukira donc umuntu ahagaze muri abo babiri umuntu ahagaze abaye nka Lukaku biravansa cyane kuko ntari muri abo yitwa umubirigi yarahavuke yarahakuriye mugabo bagize uriya biba vyiza araganira na bose bakamukwega nico gihagararo niki bagize n'amahigwe bakagirana no mumenyereza w'umunyamahanga byamari vyiza kuri bo byamari vyiza kuri bo ariko bagize umwene gihugu nawe ahagaze muri bajya babiri byama ataco bibafasha rero urabona nko buheruka bagira bashika no muri demi-finale y'igikombe c'isi ca 2018 bari bafise witwa Vincent Kompany ujya nawe nye yifitiye amamoko muri Kongo uyo ashobora kuinisa groupe nyene kagenda neza bahora muri ivyo bibazo rero nabo nyene ni ibintu biba bikomeye cyane hari iwabo nuko ubirigi bitanu kubusa batsinda Azerbaijan Sweden nabo batsinda Estonia ibitsindo 2 kubusa byari bimeze neza cyane ubona ko ubirigi bufise amanota 20 Autriche 19 Sweden 10 Azerbaijan 7 Estonia 1 na kwinota rimwe no musi ndabona ko muri no tsinda tayari hari anye ubirigi gwari karifye muri Euro tugiye kubona muri Euro muri mu kurundi ruhande ni igihugu ca Hongrie ubona ko kirigaragaza cyane gose cyamaze no kwikarifya muri Euro 2024 igihugu gisanzwe kivamo umukinyi wa Liverpool ahagaze neza ndetse yanagifashije cyane gose muri zino nkino yanasundi ni Dominic Soboslai ubona ko yatsinze ibitsindo 2 Yves mu minota 2 nyene ya mbere mu minota nyene ibitsindo 2 mu minota 2 uwitwa Dominic ubwo double ngiyo si ya mbere bayo ko biri kose kukurumva ko hari ibintu novuga ntibiba bisanzwe Hongrie bariko batsinda Montenegro ibitsindo 3 kuri kimwe ibitsindo 3 kuri kimwe ubona rero ko ibitsindo vya Dominic Soboslai cyabonetse kabisa ku buryo bwihuse cyane gose no mukinyi wa Liverpool abona ko ariko arabafasha cyane gose rero yaciye baha qualification yo kuja muri Euro kuko ubunye baciye bagira amanota 18 kubakurikira ari kure cyane gose abasa amanota 18
bona ko rero nk'ibihugu bya Hongria nabyo nyene bitanguye kuba novuga vyigaragaza cyane gose muri rusangi. Rero muri rusangi ni nayo twovuga ngira twoca ku makuru yajya no hino canke dutanga umurongo dusome n'ubutumwa ariko mbanze ndamutsa bitwa Eric ya Rugamba aba ngaho mu Kanyosha ndamuramutse cyane ariko adukurikirana cyo kimwe n'ubutwa De Jong aba bose n'abatayigayizwa Alonso De Jong nawe nyakunda Barcelona ndamuramutse uwitwa Floribert twamvuze we no kuri YouTube yakomanse Egide nawe nyene ari mu bariko baradukurikirana cyane abitwa ba Berline nabo mu batayigayizwa bitwa ba Paulin abitwa ba Eloge bose tuba turi kumwe cyane ndamusana Afande David David kabisa nga Afande nawe turi kumwe uramubona uyu n'umukinnyi akomeye cyane gose wabawigeze nivyo abawigeze mukasere mwiza cyane gose nkunda style doje yiwe ariko aradukurikirana niko ambwiye ati ndiko ndabakurikirana kabisa asante sana David ugira ibihe byiza cyane uyu rero ubonye asanzwe ari afatanya na Alan mu kuyobora equipe urumva ko bizoba bimeze neza n'umwe mu bapresident hari yanye katwakire ndamvuga uyu ubonye wa mbere turaza kugenda ducishamo novuga amakuru allo oui meze neza nashimye tuzakajwe tuyaga nande Nkunzimana Edouard mu Kinindo Portugal yatsinze bingahe Portugal heruka gukina yatsinze Liechtenstein 2-0 ejo ntiyaki sa ejo Portugal reka ndakurabire yakinyejo yatsinze Islande 2-0 nivyo hari mu icajota yaratsinze 2-0 nivyo urakoze cyane gose Portugal bazana bo bari karifye kera kabaye Alonso reka mu nkino 10 nta rukino na rumwe bigeze batakaza basa amanota 30 kuri 30 reka ndamutse witwa Ali Ali chauffeur avuka hariya mu Kirundo umukunzi w'intamba pe umukunzi w'intamba mu rugamba cyane ariko nyene jo ntiyishimiye uko byaraye bigenze ariko nyene nuko nyene niko bimeze izotsinda hanyuma Ali